stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. Bakunzi ibiganiro byacu bya RMTV, televiziyo ya Rastara Vivo Ministry, turabaha ikaze mu biganiro n'inyigisho byacu tubashikiriza igihe cyose Imana yaduhaye icyo turi buvugane namwe. Turabaha ikaze umwe wese aherereye mu byo urimo, mu mwanya wawe urimo, mu gatondo, ku mugoroba, ku murango, umwe wese yivanye n'aherereye mu mihingo itandukanye y'isi. Kaze umunyamugisha kubana natwe uyu munsi no muri kano kanya. Tugiye tuganire ikintu gikomeye, nkuko Imana ikunda kuduhaye amahirwe yo kumva amajambo akomakomeye yayo, kandi amajambo yayo yose arakomeye, ariko amajambo adufasha muri kino gihe turimo, iki gihe cy'iherezo, aho abantu dukwiye kumenya ukuri kose kw'Imana kugira ngo tumenye ko turi buhagarare nuko turi bwitware. Rero reka dusenge hama twumvirize icyo Imana yadushize ku mutima. Data, mu izina rya Yesu Kristo, dushimye ko wongeye kutugira neza, dushimye ko wongeye kutugira ubuntu ukatugeza kuri uno munsi kugira ngo uvugane natwe. Imana, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe kandi twiteze kugaburirwa nawe. Mwemu wawe ari icyo agomba gushikiriza ubwoko bwawe. Uyu munsi nongeye gutoranywa nk'umugaragu wawe kugira ngo ngire icyo nshikirije ubwoko bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Paulo yabwiye Timoteyo ngo nubwiriza abantu uze wikizanye nabo buri gihe. Nanje uyu munsi nongeye gusenga kugira ngo ivyo ngiye kubashikiriza Mana we ntaba ari bo bavyakira gusa, ahubwo nanje ubwanje ndavyakire, kuko atari amajambo yanje, kuko ari amajambo ya Mwemu wawe, kuko ari amajambo yawe Mwemu wawe yongeye kuvuga uyu munsi wa none. Mu izina rya Yesu Kristo, uwari we wese yafashe akanya kugira yumvirize, bana nawe nanje ubane nanje mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo aya majambo tugiye kwakira atuzanire impinduka kandi aduhe kumenya, duhe no gutahura ubwenge bwongerekane muri kino gihe turi mu kigoye, kugira ngo tumenye ko turi bwitware. Mu izina rya Yesu Kristo senze ngo Mana ikintu cyose amazi uri karumviriza kimwiguriye kure mu izina rya Yesu Kristo. Ahasigaye abari bo bigaragaza ubane natwe kwija mu gihe tugira ngo babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ryawe uri hagati yabo, nta kindi kidukoranije atari ijambo ryawe. Bana natwe Mana, maze icoro n'amashyi bikomeze kuri vyawe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Bantu b'Imana, namwe bene data muri ko muradukurikirana, uyu munsi tujya tuganire ku majambo ndetse sije yacu iratubwira ngo mu bukwe bwa wa mwagazi. Ubukwe bwa wa mwagazi ni iki? Imana ihabwe icubahiro. Iyo dusoma Bibiliya turakunda kumva ngo ubukwe bwa wa mwagazi, cyane iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe ubutumwa Yohana. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi wa none hari abantu batazi ikintu cyitwa ubukwe bwa wa mwagazi. Hari ubukwe abantu b'Imana muri kurankurikirana bugiye kuba vuba, ariko ubwo bukwe abantu benshi ntibazi ko bugiye kuba. Mu buheruka twarababwiye mu nyigisho tubabwira inyigisho zijanye na enlèvement, inyigisho zijanye n'inyakugwa ry'abera ndetse gishengero mu isi, ndetse uguterurwa, ukuzamurwa, tuje gusanganira Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Ariko rero tuzoba tugiye hehe? Imana ihabwe icubahiro. Ariko tuzoba tugiye muri ico kintu Bibiliya itubwira cyitwa ngo ni ubukwe bwa wa mwagazi. Imana ihabwe icubahiro. Tugiye kurabira hamwe ubwo bukwe bwa wa mwagazi ni iki, mbega kubera iki Bibiliya igitanga ubukwe. Imana ihabwe icubahiro. Hari ukuntu ubukwe kubisanzwe butunganye mu gafatiye mu mugenzo w'ubwoko bw'Isirayeli, hari ukuntu umugenzo w'ubukwe utunganye. Nibwo tuje kurabira hamwe icyo bitubwira neza, tugerageza gutahurira hamwe kugira ngo n'utarazi by'ukuri ubwo bukwe tuzoba tugiyemo, igihe tuzoba twanyakuwe, igihe tuzoba twagiye muri ya enlèvement, muri ya rapture nk'uko twebabwiye uheruka, mwumve neza iyo tuzoba tugiye, ibyo tuzoba turimo. Imana ihabwe icubahiro. Uko ivyo tubabwira byose biri muri Bibiliya. Bibiliya ni ibitubwira, ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Mbega none ubwo bukwe buzoba butunganije gute? Ubwo bukwe kwereka
Bibiliya ivuga ubukwe bwa wa mwagazi w'intama. Tugiye kubirabira hamwe. Mbega muri ubwo bukwe tugiye kumenya ko uyo habaye ubukwe hateza kuba hariho umukwe, hakongera hakaba n'umugeni. Uwo mukwe n'umugeni ninde? Hateza ko hariho n'abatumire, abandi batumire. Abo batumire bandi bo ni bande? Bibiliya uko biragerageza kubatubwira. Imana ntabwo icyohero, ariko hari icyo mpemu w'Imana ikaramishurira, hari icyo mpemu w'Imana ikarambwira kugira ngo ndababwire, kugira ngo uyu munsi mwongere mukimenye. Imana ntabwo icyohero, Imana ntabwo icyohero. Iyo tubiravye neza, Bibiliya ahantu hambere tubisanga, turabisanga neza ahantu bagomba kutubwira, bavuga amajambo y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ibyo dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe intumwa Yohana, tugasoma mu kigabane cya 19 kuva ku murongo w'7 gushika ku murongo w'10, turumva neza ko hariho ubukwe bw'umwagazi w'intama, aribwo bukwe bw'umwana w'Imana, aribwo bukwe bwa Yesu Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Yesu Kristo aho by'ukuri ari umukwe, kandi uwo munsi hazabaye ubukwe bwiwe n'umugeni wiwe. Imana ihabwa icubahiro. Ibyo tujya tubonera hamwe, uwo mugeni wiwe nawe nta wundi n'ishengero, nibo batwebwe. Imana ihabwa icubahiro. Bamwe bazoba baduze muri rapture, bamwe bazoba baduze muri ya enlèvement, bamwe bazoba baduze muri rya zamugwa, muri kwa kuduzwa, muri kwa kunyakugwa. Imana ihabwa icubahiro. Ntabwo tuzoba tugira ubusa, hari ikintu tuzoba tugiyemo kiri special, hari ikintu tuzoba tugiyemo kidasanzwe. Imana ihabwa icubahiro. Hari ubukwe turindiriye, hari ubukwe tugiye kujamo. Imana ihabwa icubahiro. Mwene data uri kurankurikira umuhigo, hari ubukwe witeguriye. Komeza witegure, komeza ugorora igoti. Imana ihabwa icubahiro. Komeza by'ukuri ukora imirimo myiza, witunganye, ugororokira Imana, ukora imirimo myiza ishingiye ku ijambo ry'Imana itubwira, kugira ngo dukomeze kwitegura. Imana ihabwa icubahiro. Reka sindabatevye, ariko n'igituma niko ndavuga ngo ubisomye neza mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 kuva ku murongo wa 7 gushika ku murongo wa 10, turabona neza haruguru yuko Yohana mwiyerekwa yarahejeje kubona by'ukuri, yarahejeje kumva abantu benshi mw'ijuru ngo bariko bagira iki? Bariko barashima Imana, bahimbaza Imana ku bukuru bwayo, kw'ivyivuga irabishitsa, eka bayihimbaza kandi bayihimbariza iki? Kandi ko ubukwe bw'umwana wayo bushitse. Imana ihabwa icubahiro. Reka tuyasome neza mu majambo turaro. Haravuga ngo n'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 ku murongo kuva ku murongo w'7 gushika ku murongo wa 10, haravuga ngo tunezerwe, duhimbarwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Haleluya. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa batorewe utaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo majambo n'ay'ukuri y'Imana. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Mwumvise bariko bashima Imana, bavuga yuko ubukwe bw'umwagazi bugeze. Imana ihabwa icubahiro. Bavuga yuko by'ukuri umugeni yiteguye, amaze kwambika iki? Yamaze kwambikwa impuzu z'ubukwe. Kandi ngo yahawe kwambara impuzu zera nziza ngo zikayangana zitanduye. Impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Uwo n'umugeni. Imana ihabwa icubahiro. Umugeni wiwe ariteguye. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo w'9 ngo ku8 ngo kandi yahawe kwambara impuzu nziza zera nziza zikayangana zitanduye. Ngo izo mpuzu zera nziza ngo nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Imana ihabwa icubahiro. Muri make guhera ngaje twumva yuko umugeni nabera by'ukuri bahawe impuzu nziza
zo kugororoka. Imana ihabwa icubahiro. Kandi ngo yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka byabera. Imana ihabwa icubahiro. Nagira ndababwire bene data ngo umugeni wa Kristo, Yohana yari miyerekwa, yari kararekwa by'ukuri ingene umugeni ngo yahawe. Imana ihabwa icubahiro. Nagira ngo tumaze kunyakugwa, aho Yesu azobaje agasanga by'ukuri bari tayari ndetse baritunganije, birakwiriye ko by'ukuri banyakugwa. Abo ngo bamaze kunyakugwa ngo bazohabwa kwambara ngo impuzu zera nziza, ngo zitacafuye zitagira irabagu. Imana ihabwa icubahiro. Ngo nivyo bikorwa ngo byiza, imirimo myiza ngo yabera. Imana ihabwa icubahiro. Ngo ibikorwa byiza twakoreye ngaha mu isi, ibikorwa byiza twagiye dukora ngaha mu isi nkabera, ngo ibyo bizotwitanga imbere, tuzobisanga hariya, tuzoha kuvyambara nk'impuzu nzera zikayangana. Imana ihabwa icubahiro. Aho hazoba ari muri bwa bugeni bw'iki? Bw'umwagazi w'intama. Hazoba ari muri bwa bugeni bwande bwa Kristo. Twebwe ico gihe tuzoba turimwo muri bwo, turi umugeni. Imana ihabwa icubahiro. Abera, abana b'Imana, umugeni wa Kristo, ishengero rya Kristo, twebwe ico gihe tuzoba turi iki? Turi umugeni. Kristo nawe azoba ari iki? Ari umukwe. Muri make tuzoba turi muki? Mu bugeni bw'umwagazi w'intama, mu bugeni bw'umwana w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Birashoboka yuko uhora wumva abera dukunda kuvuga ngo hari ubugeni buzoba mw'ijoro, ariko ntutahure ukuntu umengo n'ibintu bikuzazaniye, ukuntu umengo ndiko bitahura, ariko hari ubugeni buzoba. Yohana yarabihishuriwe, hari ubugeni buzoba tumaze kunyakugwa, tumaze kuduza, tumaze gukura muri ino si. Nubwo mu isi ubuzima buzobiko burabandanya, ariko rabaho ibindi. Abantu bari mwihamwa, bari muri tribulation, antikristo ahari ariko arayobora isi muri ya nouvelle ordre mondiale. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana idufashe cyane. Imana itabara abantu bazoba bari mu isi kugira ngo ntibaze bagwe muri ivyo bintu. Haleluya. Nagira ndababwira ikintu kimwe, ngo mw'ijuru abera bazoba bari mu bukwe bw'iziki? Mu bukwe bw'igitangaza. Imana ihabwa icubahiro. Hari ubukwe bw'igitangaza turimo mw'ijuru. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Rero Yohana ariko arerekwa ivyo bintu, ariko aragira iryo yerekwa, yariko mu bisanzwe yariko arerekwa ubugeni bugira butangure. Imana ihabwa icubahiro. Yohana ariko yerekwa ubugeni busa n'ubugira butangure. Imana ihabwa icubahiro. Niyo mpamvu aha turatahura neza iyo bavuze ubukwe, iyo bavuze urubanza bene ubwo, ku bisanzwe Yohana yariko aravyerekwa nk'igicapo cy'ibintu bifatiwe ku migenzo yo mu gihe cya Kristo mu bwoko bw'Isirayeli. Hari ukuntu mu bwoko bw'Isirayeli muri kiriya gihe cya Kristo hari ukuntu ubukwe bwagenda. Ni ukuvuga ngo Yohana yavyeretswe muri ico gicapo cy'ico gihe. Ariko reka tubirabire hamwe twifashishije imigenzo by'ukuri yo mu gihugu cy'Isirayeli uko vyagenda muri kiriya gihe. Ubu muri no misi sinzi ko ariko bikigenda, ariko muko muri kiriya gihe hari ukuntu byari bitunganijwe, hari ukuntu byagenze. Ivyo byose biradufasha gutahura neza by'ukuri, kumenya ingene twebwe n'ishengero by'ukuri twebwe turi umugeni, ingene by'ukuri Yesu nawe ari iki? Yesu ari umukwe, Yesu ari Imana ihabwa icubahiro. Yesu yakoye twebwe, Yesu yadukoye nk'ishengero. Imana ihabwa icubahiro. Kandi umunsi umwe ubukwe bwacu buzoba. Imana ihabwa icubahiro. Kubisanzwe mu mugenzo w'abayuda cyangwa ndetse mu mugenzo w'Abanyisirayeli byari bimeze gute? Ubukwe cyangwa ndetse mariage, ubukwe bwari bugengwa n'ibintu bitatu. Hari ibintu bitatu bikomeye byabugenga. Ubwa mbere na mbere nuko abavyeyi b'umuhungu cyangwa b'umukobwa baraginanira iki? Baragirana amasezerano y'ubukwe. Baragirana amasezerano y'ubukwe. Imana ihabwa icubahiro. Nuko byari bimeze nuko umugenzo w'Abisirayeli wari umeze. Baragirana amasezerano y'iki? Y'ubukwe. Hama rero abavyeyi b'umuhungu canke umuhungu ubwiwe yaraheza akagira iki? Yaraheza agatanga dote. Yaraheza agatanga inkwano.
ubwenge byumviza biragomba gusa no mu mugenzi wacu w'ikirundi umuvuga ngo abavyeyi b'umuhungu cyangwa umuhungu nyine ubwiwe yaraheze akagira iki agatanga inkwano hama inkwano yahabwa nde yahabwa umukobwa cyangwa igahabwa nde cyangwa igahabwa abavyeyi b'umukobwa niko umugenzi w'abayuda byari bimeze cyane ndeka mvuge umugenzi w'abanyisirayeli niko byari bimeze ngo abavyeyi b'umuhungu cyangwa umuhungu wenyine yaratanga inkwano bakayiha umukobwa cyangwa bakayiha abavyeyi b'umukobwa. Rero muri make inkwano niyo inkwano imaze gutangwa niyo yaca iba ishizeho iki itanguriro ry'iki y'icyo twita fiançailles. Mu kirundi bisaba tukunda kuvuga fiançailles nubwo twavuze ko inyigisho dukunda gutanga mu kirundi twese twumva fiançailles cyane cyo ni gwa rugendo umuhungu n'umukobwa bamarana ya misi bamarana bari mu myiteguro y'ubukwe niyo twita fiançailles. Ngo iyo dot rimaze gutangwa y'inkwano zimaze gutangwa haba hatanguye iki kubw'amasezerano abavyeyi bari bagize haba hatanguye iki ubwo rugendo rwo gutegura ubukwe haba hatanguye iki fiançailles. Nanone niyo musomye nko mu cete mpuze mu nkuru nziza ya Matayo mu gice cya mbere ku murongo wa 18 canke muri Luka igice cya 2 murongo wa 5 murabona neza yuko Maria imbere yuko atwara ijyanda ya Yesu kubushobozi bwa Mpemu Yera biratubwira neza yuko ubwabo bari bamaze kuza babaye abafiance nuvuga ngo Yosefu bari bamaze gutanga inkwano. Ibi bitwereka yuko inkwano yateza gutanga kugira ngo abantu bikuko by'ukuri ari abafiance. Hama rero ivyo bimaze kugenda uko byacemera gute haheze nk'umwaka mbo umugenzi w'Abayisirayeli haheze nk'umwaka iyo nkwano imaze gutangwa hacakurikira iki nuvuga ngo umuhungu donc le marié umuhungu yagira iki aherekejwe n'abandi bagenzi b'abahungu abandi bagenzi b'abahungu donc des amis masculins donc umuhungu aherekejwe n'abandi bagenzi b'abahungu yabigenza gute yaca agenda mu gihe cy'isaha 6 z'ijoro iwabo w'umukobwa aho haba haheze nk'umwaka nuvuga ngo yabagiye kugira iki kumuzana umukobwa kugira ngo ubukwe bube nuvuga ngo bagenda ariko nabo bahungu b'abagenzi bamuherekeje bagenda isaha 6 z'ijoro. Icyo gihe bagiyeyo baragira urugendo bakije amatara mw'ibarabara les flambeaux donc amatara agenda yaka mw'ijoro bagize urugendo bagiye iki donc cortège bagiye gutora iki umugeni bagiye iwabo w'umukobwa. Rero muri icyo gihe umukobwa nawe imbere yaho yaba yarabibwiwe yaba yarateguwe bakamubwira ibizoba bakamubwira ngene urubanza ruzogenda bakamubwira ngene ibyo bintu bizogenda bakamubwira yuko by'ukuri uwo muntu azoza mu gihe cyo mu gicugu cyo mw'ijoro. Nubwo byasaba yuko umukobwa yama yiteguye byasaba ko ntiyashobora gusinzira kuri uwo munsi byasaba ko bayiteguye kugira ngo kubera baza mu gicugu ntabwo baza basanga by'ukuri umukobwa asinziriye. Nuvuga ngo rero umukobwa yateza ko amayiteguye ari kumwe nawe ninde ari kumwe n'abo twita ngo abafie d'honneur nuvuga ngo yateza ko ari kumwe n'abamuherekeje yateza ko ari kumwe n'abandi. Nuko byagenda mu mugenzo w'Abayuda. Hama ukwera umuhungu yabaje kumutora nuvuga ngo baje muri urwo rugendo baje muri iyo parade baje muri iyo cortège ha umukobwa nawe namuherekeje bagaca bagenda bagaca babahamvya bagaca bajana. Nuko byari bimeze mu mugenzo w'Abisirayeli. Rero niyo mpamvu urabyiro neza ukuntu ndabibasiguriye ukuntu ubukwe bwari bupanze uko bwategurwa ucyo usanga neza bihuye neza na wa mugani utubwira ngo w'abakobwa 10 hamwe harimo 5 b'ibijuju na 5 b'abanyabwenge nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ikigabane igice cya 25 25 ku
kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Mubiravye neza muca musanga uko kuntu urubanza rwari guteguye niko byari bimeze. Reka ndabasomere nihuta kugira ngo mubitahure neza. Muri Matayo 25 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 13 haravuga ngo ijambo ry'umutungo umugani w'inkumi 10. Mwico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zijanye amatara yazo zija gusanganira iki umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, ngo bandi batanu bari abanyabwenge, kuko bya bijuju mu kujana amatara yabyo itajananye n'amavuta. Ngo ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mu musanganire. Tugeze ku murongo wa 6 mwumva yuko mu gicugu umukwe nyene by'ukuri ashitse baca basohoka kumusanganira. Niko umugenzo w'Isirayeli imeze, baca basohoka gusanganira iki umukwe, bagaca bajana muki muri urwo rugendo. Nuvuga ngo umukwe ateza gusanga biteguye, nabo bakijiki, nabo amatara yabo yaka. Ko umukwe ari kumwe nabo bahungu bamuherekeje b'imisore, donc iyo misore imuherekeje babagenzi biwe, nabo baza bafise iki amatara. Nuvuga baza amatara yabo yaka. Nuvuga ngo nawo umugeni yateza kwa yiteguye amatara agize iki yaka. Reka dusome ku murongo ugira 7 ngo buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishira bati kumbure ntiyo dukwira twese, ibyiza ni muje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Mani habi icubahiro. Muri make turabonye neza yuko hariho ubukwe buzoba, hariho ubukwe bwa wa mwagazi buzoba, uko bibiri bitubwira buzoba. By'ukuri abera tumaze kunyakugwa, tumaze gukurwa muri nosi, tumaze gusanganira Kristo, nta handi hazoba hakoretse iki kintu Yesu yari karagerageza gusigura intumwa ziwe muri uno mugani w'inkumi 10. Mani habi icubahiro. Nuvuga ngo twebwe nk'ishengero by'ukuri twe turumugeni. Niyo mpamvu tugereranywa muri uno mwanya ishengero rya kino gihe tugereranywa n'abo bakobwa 10, aho harimo abakobwa 5 b'ubwenge, abakobwa 5 n'abandi bakobwa 5 b'ibijuju, abakobwa 5 b'ubwenge, ngo amatara yabo yagumatunganije bafise amavuta yuzuye akwiye ameze neza. Ngo ariko ngo hariho n'abandi ngo bari bafise amatara, ngo reka amavuta yabo yari make, amavuta yabo ntiyarakwiye. Ngo ariko bose aragera igihe barahunyiza barasinzira. Ariko ngo barasinzira, ngo ariko mu gicugu hageze, ngo by'ukuri barumva karuru, barumva abantu bavuga yuko by'ukuri umugeni yuko umukwe by'ukuri ashitse. Reka ndabwira ikintu kibibene data, iki gicapo c'abakobwa 10 kiriho kivuga ishengero rya kino gihe turimo. Aho ishengero twiteguye iki, twiteguriye kugaruka kwande, twiteguriye kugaruka kwande kwa Kristo. Reka ndabwira ikintu kimwe, Yohana ibintu yari karerekwa by'ukuri ubugeni bugira bugira iki butangure. Muri make Yohana yari karerekwa by'ukuri ubugeni bugira butangure, umugeni yamaze kwitegura agira ndetse agira iki yambikwe impuzu ngo zera zitanduye. Mani habwa icubahiro. Niyo babakobwa 10 tubwiwe mwaro muri Yohana. Numva ngo uko ubukwe bwari butunganije mu mugenzo w'abantu b'Abisirayeli, niko n'ubu bugeni bw'Ikana buzogenda. Ni naco gituma Yohana bihishurirwa yabibonye muri kino gicapo, yabonye ubugeni bugira butangure.
yabonye ubugeni bugira butangure. None ubwo bugeni baza mu bwagenda gute no mugenzi w'intuze w'Abisirayeli. Ubwo bugeni iyo bumaze gutangura ni ukuvuga ngo umukwe yamaze gutora umugeni bakagenda bakinjira mu bukwe. Ubugeni ngo bwaramara nk'iminsi nkingahe, bwaramara iminsi myinshi buriko buraba. Nico kizoba no kuri twebwe nk'ishengero. Umunsi twanyakwe tugakurwa ngaha mu isi, by'ukuri hari ukuntu bizoba bimeze igihe mu isi uzoba uziko burabandanya, abandi bari muri tribulation, abandi bari mu ihamwa, ariko hari ibindi bintu byinshi. Nagenda babiri ikintu kimwe, twebwe mu ijuru natwe ubukwe buzoba bugize iki? Ubukwe buzoba buriko burabandanya. Ubukwe buzoba buriko buraba gushika umunsi Yesu azogaruka, agarukanywe natwe tuje kugira iki? Haleluya, haleluya. Tuje kwimisha iki? Ingoma y'imyaka 1000. Yesu aje no kugira iki? Aje no gutabara ubwoko bw'Isirayeli, aje no kugira iki? Aje no guhana, aje no gukora ubwoko bw'Isirayeli. Imana ihabwa icubahiro. Ariko nagenda babwira ikintu kimwe, ngo hari ubugeni bw'umwagazi w'intama. Nyambo utarukizi ubwo bugeni buzohaba, nta nkeka butegeza kuhaba. Niyo mpamvu igihe twabici twabwira ko hazobaho iduzwa, hazobaho inyakugwa ry'abera, na handi tuzoba tugiye mu bugeni bw'iki? Bw'umwagazi w'intama. Imana ihabwa icubahiro. Muri make twe nubwo tuzoba tugiye muri ubwo bugeni, twe tuzoba tugiye turi by'ukuri ariko turi umugeni. Ishenge tuzoba tugiye turi ariko turi iki? Umugeni. Ariko Kristo nawe azoba ari iki? Azoba ari umukwe. Reka ndabwira ikintu kimwe, turiko turabwira mu butumwa buheruka, tubabwira ibyo intuzeye ivya enlèvement, turiko turabwira ivyiduzwa. Nukuri Bibiliya yaratubwiye ngo Yesu azoza, ngo aje n'ijwi rirenga, ngo ari kumwe n'umumarayika mukuru, ngo n'inzamba y'Imana. Niyo ngo Yesu harabaza bamuherekeje. Imana ihabwa icubahiro. Harabaza bamuherekeje baje gutora umugeni. Ariko ukuntu bimeze muri iyo parade bazoba bajemo, muri iyo cortege bazoba bajemo, natwe tuzovyumva. Ni ukuvuga ngo abakobwa 10 baciye ubwenge, amatara y'abashanze yaka, bageranwa nande? Bageranwa n'umukristo wa kino gihe, bagerana n'umwana w'Imana wa kino gihe yiteguye neza, by'ukuri yambaye impunzu z'ubukwe, by'ukuri atagasemura afise, by'ukuri yiteguye kuja muri ubwo bukwe. Abo nibo bazonyakugwa, bakaduga bagasanganira Yesu. Nuko kuduga gusa, kuduzwa tukagenda kumusanganira hejuru mu bicu. Natwe ni kuvuga iki? Ni nka kwa kundi babakobwa 10 bumvise akaruko umukwe aje, baca bagenda bagaca bahambya umukwe, bagaca bandanya muri urwo rugendo. Imana ihabwa icubahiro. Bagahabana muri urwo rugendo bagenda hehe? Bagenda mu bukwe. Imana ihabwa icubahiro. Muri make ubukwe buzohaba. Ariko igicapo Bibiliya iduha igicapo cy'ukuntu ubukwe bwagenda mu gihugu cya Isirayeli, kandi niko bizogenda nuko. Yesu, reka ndabwira ikintu kimwe, Yesu ubwiwe yaradukoye twebwe nk'ishengero. Yesu ikintu cya mbere cyatangiye gukoreka kuri twebwe, Yesu yaraje mu isi aradukwa. Ikintu yadukoye cyakoretse, yaradukoye amaraso y'iki? Yaradukoye amaraso yiwe igihe yadupfira ku musaraba. Niyo mpano yatanze kugira ngo by'ukuri twege ducike umugeni wiwe. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndabwira ngo bantu muri kurankurikira, bene data, twege ubu turi fiancé na Kristo. Yesu yaramaze kudukwa. Yesu yaramaze kudukwa amaraso y'agaciro, y'amaraso y'igiciro kirengeje. Yaradukoye. Nuvuga ngo kubw'impano yatanze nta nkeka Yesu ntashobora kuyiheba. Yesu kuko bimeze ko ntashobora kuyiheba, Yesu ategerezwa kuza kudutora kugira ngo tuje muri ubwo bukwe. Yarashesha amaraso y'igiciro, aradukwa, yadukoye amaraso. Imana ihabwa icubahiro. Ndagenda kugira ngo aho urishaka ubyine, utambe, unezerwe, warakuwe amaraso y'igiciro. Mwene data uri kurankurikira, haleluya. Yesu yadukoye amaraso y'igiciro, impano yarayitanze. Ariko nagenda babwira ikindi kintu kimwe, hari ikintu gisigaye kigira kibe vuba. Nkuko nabahaye muri za nyigisho twabaheruka, hari ikindi kintu kigira kibe. Yesu n'abamuherekeje bagiye kuza vuba. Imana ihabwa icubahiro. Bagiye kuza vuba, baje gutora iki? Umugeni. Baje gutora iki? Bakobwa 5, bamwe biteguye, bamwe amatara yabo yuzuye nk'amavuta.
nuvuga ngo babandi biteguye, babandi mpwemu w'Imana by'ukuri akiri mu mitima yabo, babandi mpwemu w'Imana by'ukuri ari wakibayoboye, nuvuga ngo babandi badafise agasembwa, babandi atari bo bakitwara ariko bayobowe na mpwemu w'Imana, ni ukuvuga ngo amavuta ya mpwemu yera yuzuye muri bo. Imana ihabwa icubahiro. Ariko hari abandi bakristo muri kino gihe, hari abandi bene data muri kino gihe by'ukuri barijajaye, by'ukuri ntawuzi biriko birabatwara, mpwemu w'Imana bariko baramuzimya, amavuta ya mpwemu w'Imana arakamangana muri bo. Abo by'ukuri nibo bariko baragereranwa muri kino gihe nk'abakobwa batanu b'ibijuju, aho bazotangara abandi babonye banyakuwe. Imana idufashe cyane, Imana iturinde kuba abakobwa batanu b'ibijuju, ariko dukomeze kuba muri abakobwa batanu b'incabwenge, dukomeze kuba by'ukuri abantu bambaye umwambaro w'ubukwe ukwiriye, kwa kundi twabona muri majambo yanditswa Imana yigeze kudushikiriza itubwira ngo ubwami bw'ijuru bugeranwa n'iki, ngo n'ubukwe bw'umwana w'umwami. Imana ihabwa icubahiro. Mwibuka yuko bamaze kuja mu mayira abiri gutumira abandi, gutora abandi, bose barabegeranije abemeye gutaha ubukwe, ariko ngo ubukwe bugeze ngo Serwa ngo araza ngo asanga ngo hari abatambaye wiki umwambaro w'ubukwe, ngo arabwira ngo musohore mumuwohe mumutere hanze. Imana idufashe cyane. Abo nibo kandi bagiranwa n'abakobwa batanu b'ibijuju. Reka ndabwira ikintu kimwe, Yesu azoza gutora ishengero, ariko hari abantu bazosanga ari total. Kubera iki? Bivanye nuko bariko baritwara, bivanye n'ibyo baragenderamo batitunganije, bifuza ko by'ukuri nabo babona umengo by'ukuri batizwa kuba enlevé, batizwa kuba banyakuwe, ariko bitagikunda. Kuko Yesu azobabwira ngo sindabazi, kuko abazoba yamaze kunyakura azoba yamaze kuba nyakura, ntazosubira inyuma ngo reka ngo nanjye ngo rego bari basigaye inyuma nabo ngo muri uwo mwanya ntavyo kwihana. Muri uwo mwanya nimwe twabwira uheruka duti hazasigaye ko umuntu azokwicungura muki mu maratiri, kandi amahirwe azoba ari make ko umuntu yicungura. Imana idufashe cyane. Rero abantu muri kumurankurikira, hariho ubukwe bwa wa mwagazi bugiye kuba, bugiye kuzobera mu ijuru, kandi buzogenda muri ico gicapo cy'uko mu gihugu cy'Isirayeli byagenda. Yesu ikintu cya mbere cyamaze gukoreka, Yesu yaramaze kuza mu isi, yaradukoye amaraso yiwe. Amaraso yiwe, nuvuga ngo uwizeye by'ukuri icyakoretse ku musaraba mu gusesa amaraso ya Yesu, ni ukuvuga ngo by'ukuri akacizera, akacakira, akakigira ubuzima bwiwe, nukuri iyo nkwano kubisanga aba yamaze kuyakira, iyo nkwano aba yamaze kuyemera, iyo nkwano aba yamaze Imana ihabwa icubahiro. Bese ndabivuga iyo nkwano ibiza abaziki yaramaze kuyicakira. Imana ihabwa icubahiro. Rero hasigaye ikintu kigira kabiri, uko ubwo bukwe nabwiye ko ari gutunganije mu mico itatu. Icya kabiri, Yesu agiye kugaruka azanye n'abamuherekeje, hama umukwe, hama umugeni nawe yiteguye by'ukuri azokumva inzamba yiwe. Ariko ndabwira ikintu kimwe ngo abakristo batiteguye muri kino gihe, abakristo bazoba bafise agasembwa, ntibazokumva iyo nzamba. Iyo nzamba izokumvwa n'abandi, izokumva by'ukuri n'abandi n'abiteguye. Ariko abatiteguye bazoza kubibona abiteguye bamaze kunyakugwa, bavuga bati byatugendeye gute, batakana hariya barabanyene biri bugende bitari bugikunde. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Iyo niyo faze ya kabiri. Icyo nico gice cya kabiri kizayikoretse ugeranije n'ico gicapo c'ingene ubukwe umugenzi w'Isirayeli wakoreka. Hazoba hasigaye iki? Ni ukuvuga ngo tumaze kuba duteruwe, tumaze kuba tuzamuwe, tumaze kuba tudugijwe, tumaze kuba tunyakuwe, tugiye gusanganira Kristo mu bicu nk'uko twayibonye muheruka, tuzoba tugiye mu ijuru mu bugeni bw'iki? Mu bugeni bw'umwagazi w'intama. Umwagazi w'intama nawe Bibiliya itubwira ni Yesu Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Yesu Kristo azoba ari umukwe, natwe turi iki? Natwe turi umugeni, tujya muri ubwo bukwe, kandi buzoba ari ubukwe bw'iminsi myinshi, buzoba ari ubukwe bw'igihe kininiya, nk'uko Bibiliya nyene bivuga, kandi bigerereza n'igicapo c'ubukwe bwaba n'uburyo bwoko bw'Isirayeli. Ubwo bw'Isirayeli ubukwe bubaye, umunsi w'ubukwe utanguye, bwaramara iminsi buriko buraba, abantu bariko barinjoyinga, abantu bariko baranezerwa. Imana idufashe cyane. Hari ukunezerwa, buzoba ari ubukwe buri mu bwiza bw'Imana gusa, kuko tuzoba turi iwabo n'Imana, tuzoba turi iwacu mu ijuru. Imana ihabwa icyo, tuzoba turi ku kirimba. Imana ihabwa icubahiro. Tuzoba turi ku kirimba cy'ubwami twinjiyemo turimo.
Imana ihabwa icubahiro. Mwene data uri kurankurikira, urahiriwe, uri umuhirwe. Ariko nabona ngo aya majambo komeza uyamenye, aya majambo akomeza gutera ivyizigiro. Kurya amajambo twabonye ariko atubwira ivyiduzwa yabatera ivyizigiro. Reka na majambo ngo yabatera ivyizigiro. Mwinjye tuzatugiye, hari ubukwe tuzatugiye, hari umunezero tuzatugiyemo. Ibikorwa byose twakoze byiza nkabera ngo tuzoba tubyambaye nk'umwambaro mwiza, nk'umwambaro wera de, umwambaro utagira amarabagu. Imana ihabwa icubahiro ngo nivyo bikorwa byiza byabera, ivyo twakoze twisunzishije ijambo ry'Imana ridusaba. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana yacyadukunda. Imana yacyadukunda. Ariko ngaha ngo mu mugenzo w'Abisirayeli ngo haheze nk'umwaka gusa fiança itanguye ngo niho umukwe mwiyashobora gushaza gutora iki umugeni. Ariko twebwe Yesu nawe aradukunda, Yesu arakunda abantu muri mwisi. Eka twe ntabwo ari umwaka umwe ariko gusa ni igicapo. Ariko murabona imyaka yaheze, haraheze imyaka irenga 2000 umugeni ariko arategurwa. Ni ukuvuga ngo muri make umugeni ariko arategurwa, na bugingo n'uwo mugeni ariko arategurwa. Muri urwo rukundo rurengeje, Imana ihabwa icubahiro. Urwo rukundo ruhengeje rw'umukwe aracyari kategura umugeni. Imyaka irenga 2000 umugeni aracyari karategura. Uyu munsi amahirwe aracyari ko nawe ushobora gutegurwa kugira ngo by'ukuri ube mu ishengero rya Kristo, ube mu bazonyakugwa. Birashoboka nawe uyu munsi by'ukuri bivanye n'ukuri kuragenda washobora kuba uri muri wa mugwi w'abakobwa batanu y'ujuju, ariko amahirwe arahari yuko ushobora guhindura by'ukuri amatara yawe ukayuzuzamo amavuta. By'ukuri mpemu yera gasura gakomeza gukora cyane gose muri wewe. By'ukuri ugakomeza kugendera mu ijambo ry'Imana neza uko rigusaba, ugakora imirimo myiza mu ijambo ry'Imana rigusaba, kugira ngo by'ukuri umunsi Kristo yagarutse, umunsi by'ukuri umukwe yaje n'abamuherekeje aje muri ya parade, aje muri rwa rugendo bakije amatara y'amaflambo, nawe bazasanga by'ukuri amatara yawe nawe yaka witeguye ubahambya ugenda nawe muri urwo rugendo uja mu bugeni. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana ikumfashirize mwene data. Hari umunezero tuzogira, hari umunezero udasanzwe tuzobamwo, hari umunezero. Mbega ibintu bizoba bimeze gute? Mbega ibintu byiza tuzobamwo. Sinzi kuri kwico kimwe kuracakira mwene data. Sinzi ko by'ukuri uri kurumva uburemere bw'ico kintu. Sinzi kuri kurumva by'ukuri umunezero ivyo bihe tuzobamo, kandi n'ibihe bidashira, n'ibihe by'iteka ryose. Imana ihabwa icubahiro. Ico gihe ngo tuba twadugijwe twambaye iki? Umubiri udapfa. Nitwa tugipfuye ukundi, umubiri udapfa niwo tuba twambaye. Ariko ndagandabwira ikindi kintu bene data mpera heza. Bibiliya iratubwira neza, usomye muri ivyo byahishuriwe Yohana kuri ico gigabane nyene ca 19 umurongo w'9 haratubwira ijambo rikomeye. Hari ijambo rikomeye hatubwira. Hari ijambo rikomeye hatubwira. Hari abantu bazoba batumiwe muri ubwo bukwe. Uretse twebwe nk'ishengero tuzoba turi umugeni, na Kristo ubwiwe azoba ari umukwe. Bibiliya iratubwira ngo hari abantu b'abahigwe ngo bazoba batumiwe muri iki? Bazoba batumiwe muri ubwo bugeni. Imana ihabwa icubahiro. Usomye neza muri Bibiliya y'igifaransa haravuga ngo l'ange me dit alors, écrit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Reka dusome ntacyo no muri Bibiliya y'ikirundi. Nkunze gusoma muri amajambo y'igifaransa kuko turazi ko ya Bibiliya y'ikirundi yacu irakenye, ikirundi cyacu kirakenye. Haravuga ngo umumarayika arambarira atandika uti hahirwa abatorewe, donc les invités. Hahirwa abatorewe, les invités, gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Amen. Reka ndabwira ikintu kimwe bantu muri ko murankurikira. Burya hari ikintu gitangaje abantu benshi batari bazi. Burya abantu benshi bamaze gupfa b'abagororotsi, ishengero gusa, ishengero rya Kristo, abapfuye bitwa ko ari abana b'Imana, bara ba Kristo,
numva ngo Bibiliya tubwira neza ngo dusinzira itiro ry'iki, dusinzira itiro ngo ry'urupfu. Numva ngo tuba dusinziriye muri nde? Tuba dusinziriye muri Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Numva ngo abasinziriye muri Kristo, wa munsi w'iyo faze igira kabiri y'ubukwe, uko ifaze ya mbere nababwiye ngo igice ca mbere nabwiye yuko hariho ikobwa ryabaye, twakuwe amaraso ya Kristo. Ariko hari ifaze igira kabiri, Yesu agarutse gutora iki. Numva ngo umugeni aje gutora iki? Umugeni aje kumutora ya minwe, ari mu kumutora muri ca gicugu. Imana ihabwe icubahiro. Ico gihe aje gutora umugeni. Numva ngo abazoba bari basinziriye iryatiro y'urupfu, ngo abazoba bose barapfuye, ngo n'abazoba bakiriho, ngo twese tuzoteranwa hamwe tuje kumusanganira. Numva ngo abazoba barapfuye bazozukana wa mubiri udapfa, ngo abazoba bariho nabo bazohindurwa ngo nk'umukanya wo kubitwa iki urugohe, ngo twese tugira iki, tuzamuke twese duterugwe tuje kumusanganira. Ariko nabwiye ngo iryo ni ishengero, abo n'abizeye Kristo, abo n'ababaye muri kino gihe cyo twokwita ngo age de l'église, abo n'ababaye muri cyo twita ntuzeye igihe cyangwa ndetse igihe cy'ishengero. Ariko hari abandi bakiranutsi, hari abandi bantu bagorokeye Imana bamaze gupfa, bapfuye kera. Uraje kuraba abantu bagorokeye Imana tuko twasoma igitabo ca Ancien Testament do mu bwuzure bwa kera, hari abandi bantu bagorokeye Imana. Imana ihabwe icubahiro. Mwibuke n'igihe Yesu azuka, hari igitangaza cyakoretse, abantu bamwe bango batangwa kubona abantu bo kera mu bwuzure bwa kera, abari baragorokeye Imana ngo bagendagenda mu gisagara Yerusalemu, abantu benshi ngo barababonye. Imana ihabwe icubahiro. Nuvuga ngo ubugingo bwabo, imitima yabo iri auprès de Dieu, iri hafi y'Imana. Nuvuga ngo muri bo hari barahiriwe abo bantu bazogira iki, ngo bazotumirwa, ngo batumiwe mu bukwe bw'iki bw'Imana. Nubwo batazoba barazugwa by'ukuri ngo bambikwe ya mibiri idapfa, ariko hari ikintu kizokoreka kuri bo. Abo bantu abo ngo muri bo, Imana ihabwe icubahiro, abo numva nemezwa neza mu mutima ko bari mu bantu b'abahirwe bashobora kuzoba batumiwe mu bukwe bw'iki bw'umwagazi w'intama. Uko buzoba ari ubukwe bwa Kristo ari kumwe nk'umukwe n'ishengero yakoye rimeze ryabaye iki umugeni wiwe. Ariko hari abandi batumire biteka, hari abandi bagorokeye Imana, hari abandi imitima yabo, hari abandi ubugingo bwabo, hari abandi imitima yabo iri hafi y'Imana, iri muri paradizo hafi y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Mwibuke neza Bibiliya yatubwira neza ngo umunsi wa enlèvement ngo Yesu ngo azozanana, ngo n'abari barapfuye bazozanana. Imana ihabwe icubahiro. Bazozanana. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Bazozanana. Kandi abayo majambo ndayababwire gatoya. Ni mu Bitesalonika ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14. Abitesalonika ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14 ngo uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngo Imana izobazanana nawe. Imana ihabwe icubahiro. Ngo iyo abantu bapfuye basinziye muri Yesu ntabwo baba bari kuzimu, ntabwo baba bari muri paradizo. Imana ihabwe icubahiro. Baba bari hafi y'Imana, baba bari auprès de Dieu. Imana ihabwe icubahiro. Baba bari muri paradizo. Niyo mpamvu imitima yabo ni ibiri, ariko baba barindiriye iki? Baba barindiriye gusa yuko umunsi Yesu azoba akadutora bazanana nawe, nabo nukuvuga ngo imibiri yabo ikazuka. Uko bo ni impwemu zabo donc imitima yabo iri auprès de Dieu, iri hafi y'Imana, iri muri paradizo. Ariko ngo iyo izozanana nawe, hama imibiri yabo imwe ipfa izozuka ihure n'iki n'izo mpwemu zabo, hama duteruranwe nabo tugende gusanganira Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Rero abahigwe, hari abahigwe Bibiliya kiravuga mu Vyahishuwe Yohana ku murongo wa 19 igice c'9 ngo tubibonye, aho Bibiliya ivuga yuko ngo harahiriwe abatumiriwe ubwo bukwe bw'umwana w'intama, umwana w'Imana.
Imana ihabwa icubahiro. Ubwo bukwe twe tuzoba turimo, Imana ihabwa icubahiro. Rero abantu bene data, hari abantu tuzoba turi kumwe, hari abantu twagiye twumva Bibiliya itubwira babaye abahizi bagororokeye Imana bo muri ca gihe ca kera, tuzoba turi kumwe nabo muri ubwo bukwe nk'abatumire by'ukuri, nabo bariko barishima baraba ba bantu bari barindiriye, kuko hariho ibihe bari barifuje ngo bazobemo, ibi bihe turiko turabamo nk'ishengero ariko batabayemo, ariko hari amahirwe no bazogirirwa nk'abatumire, tukabana muri bwa bukwe nk'abatumire, babona by'ukuri ishengero, abantu babaye muri kino gihe nk'ishengero, abantu babaye muri kino gihe nk'abizeye Kristo, kandi tukaba umugeni wiwe, tukabishengero twaciye muri ibi turiko turacamo dukuri, tukabisohokamo turabahize. Hari abantu benshi bazaba batwishimiye kutubona, abamarayika bazaba bishimiye kutubona, n'abantu ba kera batwitanye imbere bazaba bishimiye kutubona, kandi bazaba ari abahirwe ko batumiwe mu bukwe tuzoba turimo. Imana ihabwa icubahiro. Rero abantu bene data, nagira ndababwiye ntarinze kubatevya, hari ubukwe bw'umwagazi w'intama, hari ubukwe bw'umwana w'Imana, hari ubukwe bwa Kristo natwe twebwe nk'umugeni, Kristo nawe nk'umukwe. Hari process irikiraba, hari ukuntu biriko biragenda. Igice ca mbere carabaye nkuko niko ndabereka ico gicapo c'ubukwe bwo mu bwoko bw'Isirayeli, twaramaze gukobwa, ariko nagenda kubwira ngo mwene data uri kurankurikira, nyamba warakowe by'ukuri, inkwano yawe ntuyanjanjwe ko, ntuyite, yigumbire by'ukuri, uyu uyiravye, iyo uyibutse ukomeze umenye yuko, kandi wame wibuka yuko hariho umukwe vuba agiye kuza kugutora. Uwemeye kugukwa amaraso yiwe ntabwo by'ukuri bigiye kumunana no kuza kugutora. Imana idufashe cyane. Yesu yemeye kugupfira kugira ngo aze. Nico kintu cyari kigoye kuza gupfira umwana w'umuntu, nico kintu cyari kigoye kwemera kucika umuntu, akambara umubiri w'umuntu, agata ubumana bwiwe, akaza akemera akagukwa. By'ukuri icyo nico cyari kigoye, ni ukugira ngo kugaruka gusa, uko kugaruka kuza kugutora ntabwo kigoye kuri we, ariko cyari kigoye ko ari uko kugucungura, ariko uko kuza kugutora, uko kuza kugutora by'ukuri nk'umugeni kuri we ni ikintu coroshe cyane. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Witegure mwene data, witegure by'ukuri, agiye kugaruka kudutora, agiye kuza kudutora vuba cyane. Imana ihabwa icubahiro kugira ngo twigire muri ubwo bukwe twateguriwe kuva kera, tuze kunezerwa, tunezerwane nawe, tunezerwane n'ijuru, tunezerwane n'abo batumire bazoba batumiye. Bibiliya yamaze kutuvuga bamaze gutegurwa ko bazotumirwa muri ubwo bukwe, abo bahigwe bazoba bahigwe ko bari kumwe natwe. Ihabwa icubahiro. Haleluya. Mwene data uri kurankurikira, ntabwo wabaye umuhombe gukurikira zino nyigisho, ntabwo wabaye umuhombe gukurikira buno butumwa bwiza, ariko komeza utere intege abandi, komeza ubatere ivyizigiro. Laba bariko bariyonjorora, laba bariko barabivamwo ivy'agakiza, laba by'ukuri abo batakigumbiriye ico bahawe, ubabwire utigaruke, ubabwire utigaruke mu ruhongore, ubabwire utigaruke, musubire mwisuganye, musubire mwitegure, uti kuko uwabakoye agiye kugaruka kubatora kugira ngo muje muri bwa bugeni bwiwe. Imana ibampesagire, Imana ibamfashirize, Imana idufashe twese kugira ngo ico gihe nicyagera by'ukuri kize dusanga twiteguye, by'ukuri turi umugeni mwiza, turi umugeni by'ukuri agira habwe kwambara impuzu zera zitagira karabago. Izo mpuzu zera zitagira karabago, izo mpuzu zera zitagira gatosi, ariyo mirimo myiza y'ibikorwa byacu, tuzoharugwa ko kugororoka nkabera. Imana ihabwa icubahiro. Sinobikisha amajambo menshi, amajambo Imana yampaye kubabwira nahagarukiye, ariko nagenda nababwire ngo muntu nkurikiranye uri umuhigo, ukomeze kudukurikira mu biganiro byacu, ukomeze kudukurikira no mu nyigisho zindi zigiye kuza, nk'emu Imana akomeza kuduha ngo tuzishikirize abera, usabikanye n'abandi, kuko turi mu gihe kigoye, turi mu gihe gikomeye. Duterane intege, twiruranisha zaburi n'indirimbo mu izina rya Yesu Kristo. Uri umuhigwe mwene data, nta majambo menshi yo kukubwira, ariko nagenda kubwira ngo uri umuhigwe, warahezagiwe. Ahasigaye Imana ikomeze kugirira neza, Imana ikomeze gutahuze n'ayandi mabanga menshi, ukomeze gusoma Bibiliya, ukomeze kuyinjiramo cyane, ukomeze kwifata umwanya wo kwizirikana, wo kuyimedita, kugira ngo by'ukuri umve icyo Imana ikaravuga. Biragatsindwa ko umukiristo abatabazi amabanga, atabazi by'ukuri iyo turiko turaja n'ingene tuzoshikayo, n'urugendo turimo, uko turiko turarugenderamo, ibizo tuzogenda ducamo byose, kugira ngo dushike kuri cya gihe twategurirwa, aho tuzoba muri bwa bwami bwacu by'ukuri, tubaho iteka ryose.
nk'uko Imana yabiduteguriye. Imana ibane namwe kandi Imana ibashoboze, naho ubutaha no mu biganiro bizoba bikurikira no mu nyigisho ziba zikurikira. Imana ibahezagire cyane. When I stand in glory.